nyuma y'imyaka 8 habaye inama rukokoma kubijanye n'ubutungane, inama yabereye mu ntara ya Gitega. Ubu byo babimeze gute? Bimwe mu byo baganiriye harimo ubwigenge bw'ubucamanza. Mbega none byo babimeze gute ubu? Faustin Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yashikirije ingene byifashe n'icokogwa. Ambere yanagarutse ku bikuru bikuru bari barabiye hamwe. Faustin Ndikumana umukuru w'ishira hamwe Parsem. Nkuko mubizi tariki 5 z'ukwezi k'umunani gushika tariki 9 z'ukwezi k'umunani mu 2013 harabaye inama rukokoma y'ubutungane Igitega. Ico gihe wari mwiza ro kubutungane bugiye gufata isura shasha. Mugabo ribyo twagiye turabona tubitodo turabona neza yuko amahinduka akomeye atuma ubutungane bwari kugira isura shasha ntiyabaye, kandi ico gituma ubona umengo abantu baguma bidogera ubutungane naho abashikiranganje mu bahinduka ukabona ko hari ibintu bikuri kubidahinduka. Imborozi bituma nuko ibisabwa neza kugira ubutungane buje buhinduke neza nivyo bitabo. Hari mu kugambira yuko bavuze ko ubutungane bwigenga n'ubundi butegetsi bwa gatatu kuko ibwiza shingiro ribivuga byategeza guca bibonekera neza ku ruharasi sentare ntahinyuzwa ifise ku Supreme. Uravye ingene bateza kwitunganya wirongo ingene yategeza kwicubahiro yategeza kuba afise uburyo bakabahabije kugira abajeri yabo ukaraba ingene abantu bagisaba bategeza kuba bakabagwiza bakaba benshi kugira bashobore gukora ibintu byinshi, kandi nuwo atwara ku Supreme agashobora kuba umuntu agira manda utamengo n'umuntu agenda bakuragira gute, kandi yategeza kuba asubira n'icubahiro umushikiranganje w'ubutungane no ari ategeza kuba ari hejuru yuko yerekana ubundi butegetsi na gwagwe gurukuru rero bw'ubutungane hote cour de justice ukajaho yari ibintu byere ukajaho, kandi ukotegeza kuba urongo rero kwagira umukuru wa sentare ntahinyuzwa. Nijya nama nkuru y'ubutungane conseil de la magistrature iraba ubwenge bw'ubutungane ikaba kabwizamwo benshi mu abatowe atari bamusanga bagenda barashiramwo kubera nomination zabo muri leta. Ivyo rero kugira bakingire yuko umenga bo muri leta niyo bashaka kuvogera cyane ubutungane. Ikindi cyakurikirana ingene abajya ba magistrat binjizwa mu kazi, ingene promotion ingene bagenda bararonka urusho bagenda bagira byategeza gukurikiza cyo bitare critère objectif kugira ni haba baza baraduga bakande basumwa abandi batabiciye mu bidaciye mu makritere donc mu makritere bashizeho ngo usanga bagiyeho baduga amagrade ni wakumbure babigira kugira bashore kuza barorohereza abashaka kubakoresha. N'ibiro vyuko abantuze abo wa magistrat bacimanza bategeza kumenya yuko bazica bakurikije amategeko gusa, kandi bazica kwizana ry'abarundi ry'abanyagihugu, kandi bategerezwa kuza bariyubara yuko naho babacimanza muri siege ari batatu mugabo bategeza kuraba umwe wese cibwiro ciwe kugira abe responsable y'urubanza ingene abayashatse ko rucibwa. Ikindi gikomeye carimwo hari kongereza urwego rw'ubugenzuzi bw'ubutungane, bagashiramwo abantu bumva bakera bakomeye bafise ubwenge n'ubushobozi kugira baze bararaba ingene imanza zaciwe baziraba ko bashobora kudusubiramo basanze abamagistrat bazikoze nabi bagashobora guhanwa, kandi ibyo vyakarobero bahora kwari kugira nubwo ubutungane bwabo buriko buraronka ubwigenge bushobore kuba bushobora gukontorwa nabwo. Hanyuma ikindi bategeza kuraba ingene imanza zaciwe zaziraja mu ngiro bari bavyaye byasabwe kwaja kimwe bita même régime d'application des peines canke des jugements rendus, no kuvuga abategeza kuraba ko imanza zaciwe zija mu ngiro kugira ngo ziraburizwamwo n'abantu, kandi ziba zaheze zakurikije amategeko yose ingene biba vyagenze. Ca gatanu kwaru cyo bita humaniser la chaîne pénale, ingene byo gufunga abantu bigiye kubikogwa, ingene usanga abashobora gufunga abantu ari benshi barenze urugero, abantu bagapfunga iminsi irenze. Ibyo byose rero kwategeza kuba n'inama koko miraba
ingene byo gupfunga abantu byifashe mu Burundi ababirekuriwe n'abatabirekuriwe kugira habe akajagari usanga rimwe karimwo kwa mfungira abasubira gashobore kugabanuka. Ivyo rero vyari ingingo zitanu zari zafatiwe ko kugira uko twabamaze kubona yuko ubutungane butagiye ngo bwigenge, ubutungane budashoboye gukora neza nta terambere nta mahoro aheza ngo ashoboke mu gihugu icarico cose. Ndetse rero bakarabasabye ko n'aya masentare umengo na masentare akukira ubutungane mugabo specialize usanga ashinzwe ibisata bitandukanye ni nkaya ajeje kurwanya abagiturire baravuga ko yovaho mugabo nkajya ategeza gukomezwa kugira ubutungane buronke inguvu zikwiye zo guhasha abagiturire. Wone ubutungane mu byo guhasha abagiturire kwego hejuru mengo niho siho bukiri. Hanyuma nizakura administrative usanga abantu barenganijwe mu gasanga nta nguvu zifise zo gudenganura abantu. Nibire bya tribunal de commerce basaba ko bikomera kugira abagwiza tunga bashobore kuza barakingirwa abantu ntibarenganywe kuko bateza kubona ko ubutunga nabwo nyene buteza gukora kugira ico bita environnement des affaires umwuka mwiza mu gihugu mujanye n'ubutungane ukomere. Ivyo rero twotera kamo leta yuko bo bashaka ubutungane bukora hariho ibintu bitegeza guhinduka bikagaragara ingene bimeze ingene byahindutse bugumye uko buri ngende kwiri. Sinibaza yuko naho ho bari ko arahinduka bashikiranganje ko ashobora kubona iki kintu cyahindutse kuko abantu bidoge gutungana bidoge gutungana cyangwa ugasanga bagira ikigongwe abantu bafunzwe mu mapizo gabanuke abayimo bagabanuke mbwaye imiswe zona asubiye kuzura kwa kundi no kuvuga yuko hari abagaze hama ntitwokumenye n'ubunyi bavuze ngo bashaka kurwanya igiturire ubutungane butarose inguvu zikwiye muri ico kihano simbona ingene igiturire kishoshora naco kurwanya ubutungane budahana bagira ibiturire nabwo nyene usanga ahubwo ibiturire biburembeje. Nibaza rero yuko aka karyo kaba gakwiye kuba kajya kwikubita gashwirimbura kuko ico gihe byari byasabwe cyane ko inama rukoma y'ubutungane yoba nk'umuco mushashora kuzanira amahinduka y'ico gisata gihambaye mu bw'igihugu. Uko babivuga barabivuga uko byanditswe biranditswe mugabo mu ngiro twavuze tuti kugira berekane yuko ubutungane bwigenga bihera kuba burongoye n'inda burongoye ubutungane n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa. None ubona umukuru wa sentare Ntahinyuzwa uravye logistique na protocole ubona umushiranganje w'ubutungane ngo ni wari hejuru y'ibishoboka. Umushiranganje w'ubutungane yategeza kuba ari munsi y'utwara sentare Ntahinyuzwa na logistique icubahiro imodoka gira mu bijya ibintu byose kujya ubona umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ubona herekezwa n'imodoka zingahe era abatwara assemble canke sena uwa sentare Ntahinyuzwa ubona abimeze gute. Urumva niki canke ingene ashigwaho nejo ashaka kumukura ahandi n'umuntu bashira kamara nkima mu bihugu byo bikomeyeho ho bamunoma babashiraho mu buzima bwabo bwose kuya ntagiye usura kubanyiganyiza bagushizemwo uzorinda upfa uri muri Supreme. Acho gihe ntawuza kunyiganya nonga naho bitobuko wotereza ko bico bitamanda wewe imyaka 7 imyaka 8 cyangwa imyaka 10 uri president wa Cour Supreme kandi bagutoye barabijunja sokunuma bisanzwe byaciye n'abagutwashe nabo mukwana bashoboye gupropose abantu tubarabuze twarira Cour Supreme na cyangwa kavuga n'imyaka bashobora kuba bamaze mu gutungana atamakosa bagirwa cyane n'ibiki aho re inzira bikiraza ivyo bitaraba cyangwa urwego rukuru rw'ubutungane wote kuri do justice murarubona rwanitswe mu ibwirizwa shingiro. None urwego rwanitswe mu shingiro rutariho kandi ari rwa mbere nyene rw'ubutungane no nimba gutinya kwimena igihute hanyuma kuvuga igituma bidahinduka ni nabo muri pouvoir executive no kuvuga abantu bo muri leta bamengo baratinya ubutungane bukomeye kuko muri leta nibo bajera amafaranga nibo busanga ibyo makosa byinshi usari ko arabikora mu gihe rero ubutungane bukomeye babona ko mengo boca buza kubahara cyo kugira gute natwe nishobora gukira ibyo bitabaye ubutungane urabona ko niyo gushikuro munsi bavuze ngo bumvise umuntu yanyonoye mu givyo kuja mu butungane bigumengo ni ibintu bidakunda
ngo ubutungane ngo bizogenda gute ukimva hariya ngo habaye mugabo ubutungane bwo bw'umengo ntidunoneje se muri ngene twokira ubutungane tutabuhaye inzira iyi nabigere byingene ba magistrate usanga bariko barabanome ngene baduga ibyo nivyo bindi byica ubutungane ngene bugenda ufashe abantu bakiri batangwagira batarakwiza n'amakriteri ugazura baha ubaduza bumva yuko kuri kurabashimira cyangwa kurabasaba ibindi nibaza ko ari ibintu tudashikiriye aho onyi ubutungane urabona ko ari ikintu mengo ni igikoresho gitoyi abajejwe intwaro bose bashaka kuza barakoresha